Hera, wakira mukanyara mama. Hamongorera kuja kwipimisha gute? Siki avuye kwipimisha SIDA umuja. Durasikiye. Chatubone ko ikora kauka. Ashite ko atatu. Eyo Jadix. Basi. Ushobora kubugwaje, ushobora kubugwaye, ushobora kuba waje kubura umudokitera agwe gahunda ibintu byinshi. Sasa none uragwaje ga Jadix? Ya ndagwaje. Hariho kwipimisha umugera. None umugera no singwa. Master music turazi kwidemu zibagwanira. Jeragira ndakubaze. Afunguye kwa nyama probleme. Gira ndakubaze siyo nari hypocrite. Uvuze nyama kwa nyama ushatse kuvuga iki? Umusoso. Murakunda imisoso muti nyama y'ibenze murako. Nyama barazihagarisa. Wewe ibarabara nabwo wewe iribarabara. Wewe ibarabara. Nibitugana 28 November wewe. Buri munsi umfatira nga. Ndoko natongoze ya. Buri munsi umfatira nga ni kubera iki? Cyangwa ni kirindiro ci wawe mutse. Wagusa iribarabara. Irakunda guca ko twana tutu université. Iribarabara riranyorohereza sana. Kiraho hata utera president tugiye mu hotel ndageze. Oya nitugiye mu hotel. Tugiye ku hotel. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Avuye Flavor. This is Steph Media channel progress for this industry of Avuye Flavor. Check nyamakuru. Tujye kurondera umuririmvyi avuye mu bitaro kandi amatwa dusumira nuko ngo avuye kwipimisha rero turamenye ivyari ivyo. Kandi maze ko corona yahetse. Acha subiri tuone nibitugani sasa. Sikie mwangalie sikie kwa angalia mimi. Master music no muzi turabinyivye ayirindi hera. Wakira mukanyara mama. Hamongorera kuja kwipimisha gute? Siki avuye kwipimisha SIDA umuja. Durasikiye. Chatubone ko ikora kauka. Ashite ko atatu. Eyo Jadix. Basi biko hai. Uko bien? Fresh. Uko bora kini? None. Natokea wapi lakini kaje? Besha tukumbe kwa. Bazubwiri iri barabara waririye kwiki. Oya azi gituma maze kubona karenga gatatu kuri barabara wewe urenganaga. Arandi hari unze kubona wicaye hajya. Nashitse hajya bashambwira ugiye mu bitaro. Sasa nikasema ibitaro yewe jamana enda hiyo. Nubu ngiye hajya. Ugiye hajya nye? Yamvuye mu bitaro. Ibaze neza hayo abantu. Oya. Kandi naho no kwipimisha SIDA ndabire kuri we. None ko ariko wipimisha SIDA ga Jadix. Umuntu amaze kuja mu bitaro mu bitaro hari ibintu byinshi. Ushobora kubugwaje, ushobora kubugwaye, ushobora kuba waje kubura umudokitera agwe gahunda ibintu byinshi. Sasa none uragwaje ga Jadix? Ya ndagwaje. Hariho kwipimisha umugera. None umugera no singwa. Master music turazi kwidemu zibagwanira. Jeragira ndakubaze. Afunguye kwa nyama probleme. Gira ndakubaze siyo nari hypocrite. Uvuze nyama kwa nyama ushatse kuvuga iki? Umusoso. Murakunda imisoso muti nyama y'ibenze murako. Nyama barazihagarisa. Wewe uronye inyama wikura he? Inyama. Urabona ngaho kwakira wapi? Naho usara nta nyama uronka. Ushaka ungwaze. Sija kugwara. Gusa ari abantu benshi babonye twarigeze gukora ikigaro kandi agikoranye nawe ico gihe wari kuri Bujahi TV. Hari umusista kijage nari ngwaje. Ego sister mbe kwanza amerewe gutema. Ubu ni mitende, ubu ni bon, ubu ni fresh, niwe tous les jeudi na mardi. Nagezwa kumuzana muri kine kandi ubu yaratanguye gukorerwa kine kuva kiriya gihe nibaze yuko ari bon. Hama rero hajya impamvu kunda kuhambona urabona ni mirije show. Ufise show ya Bantu Boy mu Cibitoke mu Rumonge. Ya Bantu Boy. Hirya ejo mu Cibitoke. Hirya ejo ngaye Bujumbura urumva rero. Gendo bituyagire neza. Hari abagurira impuzu. Turabizo muzu gira wambare muri Master Music turazi kwivyo kwambara. Muri Mari fresh sana. Black. Cyangwa wagira uvuge ngo sivyi wacu. Ndo bienu vraiment kwambara neza. Vraiment fresh sana. duhere kuri ba Masterland ba Melody urani bangonge oya nacu bakugira bakugonze nitwa duhombye gasha wo kugasaka
ni kubera iki no mu mwaka wese twakoranye ibiganiro ibarabara nabwo wewe iribarabara wewe ibarabara nibitugana 28 Novembre we buri munsi umfatira ngaha ndoko natongoze buri munsi umfatira ngaha ni kubera iki cyangwa ni kirindiro ci wawe mutse gusa iri barabara irakunda guca ko twana tutu universitaire barabara riranyorohereza sana kwa kiraho atawutera president tugiye mu hotel tagese oya nitugiye mu hotel tugiye ku hotel mu hotel basike ngo tugiye ku hotel mutse cyangwa mu hotel niho wibagiriye yo gamutse oya badandaza abantu babasaringa ndabona kweri Gusa sasa uko fresh biraza neza safi Sadix the Blacker imbere yo kwinjira Icare ngaha hanze kwanze bakunzi ba Step Media 257 ndaziko mudukunda cyane kandi vraiment big up sana wherever you are ni vya bintu nyento tubabwira tugiye kwarondera amakuru ameze neza cyane kuri abarimvyi banyu ba muri industry ya 257 yes ndi kumwe na Jadix from Master Music afise igikorwa kimeze neza cyane ariko gushira kuri YouTube hari n'ikindi agiye kuduha navuga very soon kigiye gusohoka navuga kiri kiracari mu mumitegura ko arakitegura kuno bagisohora kandi arafise n'ibindi bikorwa vyiyo byinshi nuvuga agiye kudoha muri no minsi cyane tuzobibonana cyane muri performance azogira zitatu zose zoburi mo Jadix le premier le 2 le 3 le premier le 2 le 3 show ya Bantu Boy tuzaturi hajya ari naryo rya mbere de izoyiboneze kuri stage no amagera abantu benshi ba industry no amagera aba fans b'uyu muziki abafana ba Master Music abafana ba Bantu Boy baze badushigikire kugira barabe impinduka ejo aheze no munsi sasa hizo ngoni hapa hapo unazichukua je sanzwe nambikwa no ngaha urabona iyo umuntu amaze kuba afite show zitatu kameme shobora kuvuga ati ngo nzokoresha ngo zazi ninarivize ni ibintu umuntu n'urubanza rukomeye deja urabona ikiza ryageze tegezwa kwipanga show zitatu si ibintu bisanzwe urashobora kureka kuryama urashobora kureka kugiriki uri kuritegura nari sike mwanyicayise kuzuba ndiko ndava urabona umuntu yirabura yambaye the black ariko umuntu yirabura yambaye ibintu byirabura muranyishira kwizuba bwa mama Jadix rakiri wera suzataka moto tuzanira umutaka basi suzataka moto basi akamoto ivyo takurambia kama gari ulitia pembeni juu ni hapa na hapa agube kudashobora kuvuga ko ntogura akamodoka cyangwa abafana bakugurira akamodoka yendo guri imodoka ari nka Satbi je nibaza yuko ni plan nziza kandi nibaza yuko icifuzo no kuntera imigisha nibaza ko ata muntu atovyifuza kubaho neza déplacement ko buri munsi duhura ndiko ngenda n'amaguru umunsi umwe uraho wamfashe ninje muri bisi kuri barabara agere mugabo bisi narakubwiye hiye gihe nta kosa ririmwo ryo kugenda na bisi mugo no musingira imana nako nigira n'amaguru mbuno munsi yo cuvuga ngo yiko Oyo musi wambesha bambwiye ko imodoka wayize muri hotel ngaho indani. Je nta modoka nukuri w'Imana. Nta modoka ngira. Nta na idea y'imodoka ejo cyangwa hirya ejo kiretse nko mu mwaka uza cyangwa imyaka iza mugabo kabisa muno mwanya ndacahagirege bacakwega kabisa yes kandi turumva yuko uri proud novuga n'ubuzima uri kurabamwe ko benshi muri mwe banka bamwebwe babarinivye bamwe baratinya kubivuga ariko reka tubireke ntaco ni show ya Bantu Boy umekurundi ruhande menga hari ubucuti butari butoroshe bwawe na Big Fizz unaonekana mzana kujisikia yemo sana show mbili zote show tatu mbona show tatu ya l'année passée édition mbili zote l'année passée ulikuwa no mu mwaka uheze festival gihe iba nibaza yuko entre yanje na ruriya ruhande nibaza yuko harimo novuga yuko ntitwari tumereraniye neza imigenderanire ntiyari myiza mugabo novuga ko uyu munsi kuba bakwizeye bakagwa performance zitatu ni ikintu kitamenyerewe festival ni ikindi kintu kiri ku rwego rwo hejuru ni ikintu gikomeye muga byose ndabikesha Imana nkongera nkaca ndabikesha nibikogwa kandi novuga ko kijya gihe ego naho nari nakoze kijya gihe ndibuka ko nari nakoze indirimbo mu kwa mbere muga gushika mu kwindwi sinari bwasubire gukora haro ibindi bintu byari byahabaye bica bituma mera nk'umuntu abaye bloke mugabo nibaza yuko ubu ata kintu kizoza kimbloka inyuma ya deja nta kwezi n'igikiramara namaze gusohora kava indi ndirimbo yitwa hari umunsi abakurikirana ibikorwa byanje baje kuri YouTube bagiye subscribe
inyuma yo kurindira hama next tubaha ivyo nibaza no mu vyatumye bo baranyizeye ni uku gukora cyane ntanguye kugaragaza mu ntango no mu mpera z'uno mwaka nifuza yuko uno mwaka uzogera nimba no musinari guca nibaza ko uheze meze nk'uko byonshibisha gose. Yes kabisa, araza kutubwira impamvu harimo ukutumvikana no ku ruhande rwa Bantu Boy kurumva yuko umwaka uheze edition y'umwaka uheze batigeze bamwizera ariko mukuru no mwaka hakari indi impamvu batumye bamwizera ariko reka naco n'ikintu yaravuze akubwira ati ni coming soon hari umunsi turamubona Jadix kuri cover ariko aroza umuduga mbego bibaza yuko hari umunsi bizoba bimeze gute hazoba yaguze umuduga Jadix cyangwa hari umunsi uzotera imbere nk'abandi hari umunsi uzogera nkaronka agaciro nkwiriye kabisa mbega agaciro umunsi uzogera iya modoka ariko ndoza ikaba iwanje nanje nkategeka abantu bakanyogereza muguno munsi na modoka ndaronka uwo munsi ni wantegeka nkabona ndaronka amafaranga jewe uwo munsi ndayoza kugira ninjize je singa yakazi nawo yobikinga nuko ubu batuzibiye tutagica ngaha ego ndashobora guhura n'umutaxi vero no munsi si heza imangu biti turu zibiri zitatu ninajana abantu batatu bane uwa gatanu candaguha nzoba ndonserasiyo no munsi je rero ndi wa muntu sinkunda kubaho ubuzima ntarimwo sinkunda nigire umuntu ntarashikira kijya kintu gusa sikuvuga ko kijya kintu ntaba narashikira mba ntagishaka mba ndagishaka mugabo ugira shikire kijya kintu bisaba ko nkora nta uvuka rimwe ngo aca atambuka urumva kandi buri kintu cyose gifise impamvu niyo mpamvu rero uwo munsi ntashobora kwihebura ejo nshobora kuronka bikora imana kandi bitanga imana kabisa niyo mpamvu rero subject ya hari umunsi izo bariyo subject hari umunsi shobora kuja koza imodoka shobora gutaha muhira mfise umumama afise umwana nkagenda ntasize ratio nataha nta ratio ubuzima bubi akantera umwana akagenda bivaye n'ubuzima ndimwo me ndiko ndakora ndi umuntu sinze ejo hanje nagira rembwire abantu bose babayeho nabi bafunzwe bagwaye bafise ibibazo indirimbo hari umunsi n'indirimbo ije kubavugira ntibihebure ahubwo bakore hama ikindi kintu bokora no gusenga imana uwo munsi nejo hategezwa kuba itandukaniro bivanye ningene uwo munsi wagiye urahinduka ningene bako haravyitwaramo guys urukumva yuko arakwijeje akubwira ati one day everything is gonna be alright. Yes nakubwira yuko kandi kumwe na Jadix atubwira ati mbega wibaza yuko umwaka uheze harimo kutumvikana ukuhe hagati yawe na Big Fizzo canke hagati yawe n'umuryango wa Bantu Boy wibaza ko byari byavuye kuki mbega wibaza kuri no mwaka bamizeye gute bakamushe novuga muri shows zishika kuri zitatu zose le premier le 2 le 3 inuvuga festival ya Bantu Boy umbaje ikibazo cyiza cyane umwaka weze nivyo sinigeze ngaragara kandi sinari njyohewe niko novuga hariho icuka kibi cyane kimaze iminsi kuva mu mwaka wahera dukoze muri Master Music show yitwa Gonga Tour ndibuka hariho icuka cigeze kuhaba narigeze gukorana ikiganiro na niwe twakoranye ndavyibuka ico gihe nyene muri Bujayi TV ikiganiro kivuga gute ikiganiro cha ubwo se cyakindi uvuga kuvyerekeye kirikungo ngo wewe like arigeze kuvuga ibintu ngo je ngo ngenda ndavuga ngo kiriku ngo yatanze ngo ikimazi nyina wiwe ico gihe nakubwiye yuko narakiriye telefone direct ivuye kwa Big Fizzo mugabo mu nyuma narakubwiye narasiguye abantu bose barantahura naronse ama message menshi Big Fizzo amaze ku telefone naripfuje ko twobonana kugira ame umuco w'ibintu ambajije kugira kandi nongere nisigure ndamwumvishe yuko ivyo bintu ntobikora atari jewe mu nyuma umwanya ntibabonetse bivanye n'akazi kenshi yagiye araronka bivanye n'akazi kenshi nagiye ndaronka muga ikintu kimwe ndibuka message namwandikiye namubwiye yuko umunsi umwe azobona ukuri kandi mu nyuma je naramenye ukuri abakoze ivyo bintu kugira ico cuka kibikize baduteranye iyo vyazananye gushika no munsi nibaza yuko na waratahura ntiyashatse kuhambwira muga vy'ukuri ndazi ko aho bigeze no munsi amaze kubona ati Jadix kijya kintu waragikoze cyangwa wari kurarenganywa kugira bakunteranyeko kandi ababishatse barabikoze muga mu nyuma nama ndabivuga cyane gose buri gihe ukuri kuratsinda naratekereje ndatekana kandi byaragenze neza mu nyuma maze kumenya iyo vyazananye aho bigeze ababivuze nasanze
nta rukundo rurimo gusa nagira mbwire abantu bava mu ntara iyo butanyerere Ingozi cyane cyane Ingozi dukundane tureke kuryajyatana tureke kwankana kuko buri muntu uwo ari we wese afise riski mu Kirundi mbe bavuga ngo iki uvuga amahigwe yiwe afise amahigwe yiwe umunsi ndi Jadix simbaye Jadix ejo cyangwa hirya ejo kugira je nitwe Jadix hari ahantu henshi ubundi ntaragera nifuza no gushika ntaragera mugana no kugira ngere ngahangeze uno munsi ntivyanyoroheye imyaka 10 imyaka 8 9 uri kurapambana atakintu kibone kurabona kandi ntuhebe haba hariho espoir nini cyane kandi genda umuntu mu buzima novuga yuko Landry Promotani wakunda kwita umutana nigwa mugaje uzoze mu bantu twegeranye bazobwira umutana nigwa nyabona ni Jadix genda umuntu ntangiye gukora ikintu ndahakikisha gushika ndonse ico warugamije gushaka ico nshaka gushikako canke akibura mugabo ndi umuntu Jesse Meba mu byakurisa impeba ego igese novuga Jadix wagerageje kubivuga novuga nawe utakishije neza ntiwaduduriye ko neza tumenye mbega abo bantu ni bande bagombye kuguteranya novuga namugani Desire nyevuga the CEO of the Boy kujya nyene namubajije mbega uwonzanira umuntu yabikubwiye hama akavyagiriza duhagararanye nkamenya vy'ukuri uwo muntu ko ashobora kwiyumvira ikintu c'ikinyoma kucagiriza umuntu ari kumwe n'umuntu direct ico kintu cyashoboye kuba mugaya mugiye ataco nari niyagiriza je nari tayari naho hari kuzana ndazi nta muntu azi neza ko atavuze ico kintu yari kuzangwa nyagirize ico kintu yo nkono novuga ni nk'inkono ishushe babashatse gukorera umuntu nibaza ko atari image nziza bivanye n'akazi dukora bivanye naho umuntu ashaka gushika Imana itanga iye riski itanga impano itanga riski bambwiye ngo niki novuga amahirwe bivanye n'umuntu jewe riski yanje nishobora kuyijyako kirese ndonse nkaguha tugapartage muguno munsi naho uvuga ati Jadix wewe ninagukura mwiki kibanza icyandahaza egurahaza mugabo je riski yanje ngiye ngenda ndayijanye wewe uzojya vyiwawe na je nzojya vyiwanje hari abantu benshi rero bashatse gukora ico kintu kugira nkeka ico kibanza cyangwa iyo target no banarifise bayijemwo harabagiriye amahirwe bakayigiheramwe ntumbaze mugasi ishobora gucanshoka kuvuga ngo ni nakana nakasi byiza gusa ndazi ni yabona ikiganira araza kuvuga ati kumbe vya bintu bimeze kunukunuko jama yaramenye kandi amaze kumenya ntiyashatse kumenya ko kujya nyene mugani yamubikiye ibanga naramumenye kandi si mugani yamumbwiye mugabo je nagira ndakubwira ati ngaha turi musizu ntukipfurize nabi mugenzawe ntukipfurize kuzibira riski ya mugenzawe hariho ijambo amavuga mtinda riski ni sawa na vile mtu ambaye anaweza kukuua je uje uno musi ukantesha ahantu nari gukura kajumbo nari gukura umuceri ubunyishe mugihe rero wewe wiyumvira ko wonyica kugira bijya vyanje bice bibagwawe nibaza ko atakamaro na kamwe je ni napfa gwanje nzogenda ndabijanye kuko umusimvuka Imana yaranyandikiye ivyawe nibi ivyujya nibi ici wawe sinkorako gese ikibazo cyarifuza kubaza Jadix like watubwiye yuko ngo abanyengozi abo kugasaka hariye novuga abava hariye nyene novuga Jadix yavuze yuko bakwiye gukundana dukundane twaba tuzi yuko ico gihe yaragirizwe yuko yavuga yuko ngo Kiriku akabari we yatanze nyina we kugira ngo aronke nuvuga success siko yese ariko kuri ndi ruhande hakaba ariko aravuga ni nuvuga amajambo yuko kwanza nivyo niko bimeze Jadix akaba atari ko arumvikana na mugenzi we Kiriku basanzwe bava ko nuvuga mu ntari imwe nuvuga ya Ngozi bivuye kuri Bilimani boy urambesheye cyane gose bro ivyo bintu ubona ko bigomba gufita nisano ku bro ni Kiriku dale mwambia Big Fizo hivyo bimeze gute niwe yaguteranije kuri Fizo sinakubwiye umuntu yagiye kunteranya kwa rujya ruhande mugana akubwiye narabimenye gahoro ukuri buri gihe kuratsinda mugana ntumbejere ngo je ngo na Kiriku ngo tuko nta muntu hagati yanje na tuko turanyinyana uramaze kuma ngo Jadix yafataye muzo sina Kiriku ariko Kiriku ari nuvuga ari mu batwara Bilimani boy bayisengera mugenzi we nuvuga Double J we ahubwo ari kumbaza ivya Bilimani boy yiwanje kugira amenye ngenda bikubwira n'ingenda bisigura ariko ku rundi ruhande twaba tuzi yuko nabo nyene barafise Bilimani boy nawe ukaba ufise yiwawe none nawe nagira ndakubaza inkuba zibiri zirasangira ibicu oya ntizisangira ibicu harore ikintu bama bavuga ngo time will tell
umwanya urivugira nibaza yuko ivyo naragerageje kubisigura ico gihe twagize press conference n'abanditsi n'abamenyesha amakuru narababwiye yuko ku ruhande rwanje nka CEO wa Billyman Boy izwi n'amategeko nta bintu vya bras de fer twigeze dushaka gukoresha nta nguvu ahubwo kenshi muri Master Music dukoresha ugutwara ibintu gahoro mugasi kuvuga ngo kwa gutwara ibintu gose ngo vyo tunanira no nimba byarashitse tugakora press conference nuko hari ibindi biganiro byari byarabaye inbox kandi ibyo biganiro bimaze kuba inbox tugahana 3 jours ntibatwishure me tubishize ku mugaragaro haheze nka 7 mois 8 mois urumva twari twihanganye niko rero uno munsi namaze kukubwira nta nkuba zibiri zishobora gusangira ibicu entre Billyman Boy zibiri zihari muri ko murabona hariho imwe y'ukuri haro n'iyindi itazwi n'amategeko impapuro narazerekanye ndibaza je nkomorewe n'umushikiranganje akambwira agenda ukore ku mugaragaro nakomorewe none uwo muntu wundi aca ashaka kuza ku ruhande ukambira ngo ariko nakore ni vyiza je sinzoja kumuzibira ngo ntakore muga kujya nyene natanze ikiringo nkaca ati ngo imiryango iruguruye jewe nije ndi umuntu shobora kuvuga ati tubigenze guca izina ndariretse ndarikoresheje mugabo nashaka mvuga ati umunsi ni saa kujya nyene twagiye tukicara tukiyumvira mbega ubu dukora iki kugira ahantu hose umunyagihugu ko abarundi turabantu dukunda ibintu biri ku murongo turabantu bakunda kumenya ukuri ni nkuko nanje umunsi bwakemvuga ati ubu rero ndarambiwe sinkishaka ko za nkuba zibiri zigonganira mu bicu ibintu bihagarare bizohagarara mugabo mu guhagarara kose nikibazo umuntu yaca kuma yibaza ati mbega Jadix ko gumavuga ati ngo bakore mbega ku ruhande rw'urumva nawe nyene arafise ukora amadute kama iyo bitu habizikawezekana kuko nizere ko umuntu atara ko arakugirira neza cyangwa ariko aragira icyo ariko arakwiba uramwitwarira imbere y'amategeko bikagenda biheze none kwitwara kubera ubivuze cye nitwara nk'umufana basi nk'umufana umviriza je ngene nkora ibintu hypocrite urazi je ngene nkora ibintu je kenshi nkunda kumedita mwijoro sinzi kuraza online mwijoro WhatsApp yanje Instagram niho remba ndonse time ariko rundi ruhande umenga hari impamvu utitwara Jadix uno munsi ninagenda nkajyama ejo bikambwira ati zinduka genda uhagarike za nkuba zibiri nta kintu kimwe kizonzibira kandi visi ivyemeza byari byo byose mugabo uno munsi Jesse niko ndahuye Jesse shaka kwitwara oya inama isumba ingimba ariko impamvu udashaka kwitwara nuko nawe nyene uzi yuko Billyman Boy atari kwawe bamaca umugani mu Kirundi ngo uwonja gusiga uramurorera ndamurindira shobora kwitwara ejo shobora kwitwara mu myaka ibiriza shobora kwitwara mu myaka 10 mugabo igihe cyose nzitwarira kandi sinashaka iyo uri kuranjana siyo nashaka kuja sinashaka kwitwara no inama isumba ingimba ubu munsi wewe nyene urashobora kuba uri kurakora ikintu kavuga ati shani izina ry'Imana je nawe ndiko ndakoresha iki kintu sici wanje kandi nyeneco aramaze kuja ku mugaragaro ahubwo aje ikintu ushaka nigiye azogera habaye action nituzo twakira ama message avuga ati ngo nukuri kw'Imana ngo turasavye ngo genda ngusabira ikigongwe kanaka oyaha turatanga umwanya wo kugira twiyumvire inshuro imwe zibiri gushika kuri 5 eske iki kintu tuko turakoresha vy'ukuri ni gwacu personnellement cyuvuza ati rero Jadix kuri no mwanya yatanze umwanya hari kiringo yatanze ni kiringo ico kiringo nije nacihaye wanashaka je ku ruhande rundi niyo mpamvu ndakubwira nibakore sishaka no kubazibira kandi nta n'uburenganzira nafise bwo kubazibira mugu umunsi navuze ati ndabazibiye je ndazi ko nzobazibira niyo mpamvu nakubwiye turashobora kugenda gahoro gahoro ya nama igasumba ingimba uravyumva niyo mpamvu rero hajya gutwaza umukazo nibaza yuko ari ibintu byo kuri icami kandi hirya y'ejo tuzikukira deja niyo mpamvu rero bajya bafisa abantu babatwara bafisa abantu babakuriye barashobora kuvuga ati ibintu rero bimeze guca burya naho nyabuna tuguma dukora dupanga ibintu dukora tugakoresha kiriko na double J ivyo sivyo navuze kiriko arashobora kuba arikoresha Oscar ashobora kuba arikoresha ko aro base yabaye mu minsi ngo urabona ngo je ngo Oscar ngo jewe ngo abasore ngo bananiye eske ko bakunaniye ni kweri kuko umusora t-shirt za Billyman Boy
Jadix sinshobora kuza kubaza mugaje wenyene Billman Boy ya vrai t-shirt zirabitse muri container narahagaritse ariko sinovuga ngo nahagaritse kuzidandaza ngo nubujuju ngo noroshe oya je sindi umweranda no igihe hageze gihe wa mwana nakubwira wageze inkuba zibiri ntizitegezwa guhurira mu gicu no niyo mpamvu rero twubahane dusoneranire nimba juno musi nagiye nka creya hari amajoro menshi hari ibintu byinshi nahevye sinshobora gukreya centerera ngaho ego dusangiye akazi mbwa hari ibindi bintu tudasangiye kandi yuzu kansaba ukambwira buryo ashaka ibintu bigende guca bivanye na situation jemba ndimwo turashobora kwicara tukaganira ibintu tukabiheza mugu no musi nagira ndakubwire yaba sike cyangwa wewe uno musi TV yanyu ni muri Steve Media ntiyatanguye gukora je n'importe quel ukoma inde incenza cenda itora sinzi ngene mwicaye muravyiyumvira sinzi amajoro mwaraye je oza ukwisanga kwa OPG muti apana uko urazi ko gira dukora niki kiganiro siko vyatugoye muti ni gutwara ibintu buhoro nivyo vyiza oya pana gutwara no ubuye simpatswe ubunyene ngani we bari kungongga kubera Step Media yanje wowe gatuzuka tugende kwavyitira none nk'ubu wowe urafise impamvu utera itwara Jadix kandi nawe uradutera amaduti sanga atari kwawe je nyene impamvu ndayifise uko bari kwawe nawe uramaze kwikura mu nzira ushaka ndakwereka ibiranga ibiranga warabitweretse none mugenda kweretse ibi oya ni kubera yuko abantu muko muragwana bariko barakora bati urazi impamvu nashobora kugenda cyane jewe hari abantu benshi bakibona ibintu vya Billman Boy bavuga ati umupeti aje n'indirimbo aca profitira mu kajagari no sinshaka guprofitira mu kajagari jewe sinivye je nta muntu twiruka nta muntu dusiganwa nawe no nditonda umuzigo nuwi wanje umuzigo nuwi wanje mbega ni kubera kudashobora kuvuga ku ruhande kubera aribo bazananye n'amashusha nivyiwabo mama ego bigera kure sinziki ni kubera ko no musi nshobora kuba ndiko ndakoresha Billman Boy nkayambara nkakora press conference ni kubera gatamu nabonye ngo aje kumfata ngo niyiwiwe ni bijuju rero canke ni ibintu niko muradukina oya rindira je none waruzi yuko je nzotegura press conference watu ngozi wenda kubajije oya navyo nari okay none no musi ko hagati ya MB data hari kibazo na Amiri Pro hari ibyo uri kurabona mu social media ngo none imaki ikintu cyose dukore gice nga umunsi je nariko ndapresenta nkire Billman Boy hari umuntu numwe nigeze mbwira Billman Boy yuko natanze itariki ya mbere nayipostingiye muri 2019 hari media nimwe yari yize hari impamvu rero ibitari yize n'impamvu rero batari babizi kuva kijya gihe nuko ejo cyangwa hirya ejo bazomenya impamvu n'icyabaye kugira simaga ngo je nkire ikintu no munsi ngo cengenda ngo naraye nkire iki no simaga hari ibintu bindi dukora gahoro buhoro bushikana iki umusiba ku mugezi yes nivyo gahoro gashikara umusiba ku mugezi ariko hari impamvu twe tutazi Jadix akubwira yuko je niko ndabareka bakore nabo nyene hari impamvu kumure bavuga ati reka tureke Jadix akore none ushaka ndabafate mukani kubera yuko mwese muko myitirira ibintu kandi tuzi ko mutari hamwe musi bashobora kurara muri Billman Boy wewe yabakiriko iyo ntayo nzi nukuri kw'Imana iyo yabakiriko na daboje yo mni ndakubwira nta nkuba zibiri zishobora gusangira ibicu hategerezwa kuguma imwe kandi iyo imwe ikagira inguvu iyo imwe rari fisi inguvu kuri no mwanya tubone yakiriko na daboje imuta we nivyo ubona nivyo abantu bavuga kandi nivyo abantu bavuga bose bakoma bibaza ko ari yabo none je usanga nk'undi muri business ndiko ndadandaza bariko baraguha inoti nimurekere ko turenze induru yo ku mamedia rero barashobora kuba bariko baranyiziriza batabizi ntumbwire none ndaje ndatoye ivyashara vyawe kuko juno munsi sindiko ndakora ngo showbiz sindiko ndakora ngo kugira ngo menyekane shaje umuntu ataramenya no kw'Imana nta kundi aho ngeze uno munsi ndiko ngwanira mbega ejo kaka moto wari kurambwira ndakaronye wa muduga kaka modoka ndakaronye none nje ndaje ndatoye ivyashara vyawe nta mugambi nakugishije ndakureka wikorere nyene nkakureka kubera umunsi wa mbere urashobora kugenda ukanahomba n'umunsi wa kabiri mugabo ya byashara ni wagira effort ukagumuyikora ukwezi kumwe amezi abiri uzotera imbere abantu bazona kumbe jamaa yuko serie ukisha kuwa serie sasa niho bizogwira byo bavyiza rero nanje ninashikira mu bikwiye umva gute yes niko bakora ga plan kiya kubwira ati reka je ndabareke baringiziye ariko ipo siku tutabirudisha ni gahoro niyo mpamvu rindira ari indirimbo iyi ndirimbo hari umunsi ivuga ibintu byinshi
ntituryama sinasohoye hari umunsi kubera hari izindi ndirimbo zari muri plan mugabo twebwe muri Master Music ngene tumeze hatulalagi kurikirana stati kurikirana WhatsApp kurikirana ushaka kuraye Masterland ushaka kuraye Momo ushaka kuraye FIG hatulalagi hari umunsi yari usanga ni na inspiration ije bivanye nibihe tuko turacamwa kandi inyuma y'iyi inspiration haro nindi yaciza nayo nyene yaragiye gukogwa ni after muga indirimbo nari narateguye narakoranye indirimbo zitandukanye n'abasani batandukanye yo mwino industry muga naje muga kugira rero nibace babona ngo ni kiki ngo niki ushobora gusana nakoranye na kiri kunyene ushobora gusana nakoranye na Double J muga censor indirimbo no musi baca bavuga ati ni kiki wampeta sindiko ndarondera kiki je ndi muri business yes uri muri business je kuva ntangura gukora ama emission bambaza bunya nta kiganiro nari bwakore sinari bwakore ubwira shobore kubwira abantu nagira ndababwire umuntu arashobora kwigira ikijuju kugira imisi gende mugaba bavuga ati ngo mugaba datinya apfa kare yes ati urinda rero apfa kare rero urashobora kumubona ugumutora ibintu by'umuntu ugumukoresha ugumutwenga mu bantu ugenda ari ntituryohewe nukuri kw'Imana sinjyohewe kandi nawe nje nkatora step media yawe ushobora kutaza kumfata uvuga ati Jadix aransumvya gabari ninagenda ca nkubita ca nyica ukacuvuga ati reka nigire gahoro mugu umunsi ni hajya twafashwe ryari n'abazungu kuva kera mugazi kuvuga ngo kuva dufata ngo basokuru ngo nta plan yo kwikukira yari isanzwe ihari none twikukiye none kuva hari twikukiye gushika no munsi si imyaka 60 na 60 top none je no rindira niyo myaka 60 n'umwuzukuruza azogofera gushika abonye Birman Boy imwe iri kiridegembya nasubiyemwo nta nkuba zibiri zisangira ibijama nakubwiye ko ndi kumwe n'umusista yaramaze ibizagwaye narimvuye kwa muganga mugura nako bahejeje makanya renda mutahane hama ibindi je nibaza ko tuzosubira ndakureke wigire kimwe gusa uvuge icyo kehe kimwe gusa je ndizera Imana cyane kandi ukuri kuratsinda abafana b'uyu muziki abafana banje muri rusangi rero bandike Jadix the Black kuri YouTube bakore subscribe mu ndwi iza narababwiye yuko ubu umwanya w'amajambo waraheze ni ibikogwa after ibikogwa hama Imana niyahezagira nkumbure hari umuntu yigeze kumbwira ngo none ngo uragwanira ngo iryo zina ngo ufite izina nyabaki na uvuka rimwe ngo acatambuka yes tuko turatahurana sishobora kuvuga uno munsi ngo ce ntangura kuja kuri escalier je ndashobora kuba ndi Jadix uno munsi mu yindi myaka 2-3 nkaba ndundi muntu uravyumva kugira winjire no muhiri wanje usaba ama audience maye uno munsi dura ndiko ndahagirege duhura ngayi nuguta urabona ko ndiko ndabira wanyicarise kuzuba nta rukundo rurimo mugazo gerigiye ntakwemera ko dukore iganira hano nka je sindaronka plateau zoba tuko turakora iganiro muri bavuga nde AC yes ndavyifuza muga mugiye ntarabishikamwo sica ngenda ngo ntire ngo location ahubwo reka ni bwa burozi bwawe muti inyoni kwitaguruka wesike uri bwa burozi bwa Jadix inyoni kwitaguruka muti mari kandi muragona bavuga ngo muri Master Music ngo turaroka sarabo ndaro muri Master Music ndabubaha Jadix reka dakureke muti riki kandi kicegera Raoni yabwara uburozi bwawe karere ndege hayiruki ndore pale wesike nukuri sikera ingo sike hera binyoni hera binyoni buto uvuga ko ivuye he gesho kuza step meja 2-5 indwi tuzosubira no gutaja Jadix shori skugani so dufise show ejo mu Rumonge abakunzi bacu nibaza ko ari umunsi wa mbere dukubita nishura kuva hiri de kuri stage hama kuwa gatandatu dure mu Cibitoke ca Rugombo kuwa muce dure ngayi Bujumbura ndabaye show uyu munsi turi na Bantu Boy tuzoba turi n'abaririmbyi benshi batandukaye muri plus 257 kaza zoba turi kumwe na Momo Melody muri Master Music murahawe ikaze muze mudushigikire merci beaucoup yes akuza Steve 2-5 indwi wherever you wanda kura cyane kandi big up sana turakumera Jadix the Black ariko aradusigira byinshi cyane kuvyerekeye umuziki we no kuvyerekeye novuga harimo kutumvikana mbwa n'abagenzi basangiye novuga uno mwuga kuririmba hano iwacu wa 2-5 indwi aribo Billy Money Boy novuga nabo nyene ba Kiriku na Double J nabo nyene basanzwe bafise ivy'iwabo yes baraza tubwira byinshi kuri bo tuzomenya byinshi kuri bo kuri mikwa kumena Benny Band kamera ni CK professional niba rero kugira subscribe bye bye